abantu benshi bagenda ko pancarte y'ubusambanyi batabizi, abantu benshi bagenda ko pancarte ibyo bari byo batabizi, ugasanga umuntu yarimosheje ku buryo bukagenda yitwa inkoko, abandi bagenda bitwa abasazi, abadayimoni babaraba bakavuga ngo he babasazi bacu, satani yabaraba ngo he za nkoko zacu. Kubera iki? Abantu bari mu byo batazi, kandi abo bari mu nsengero baririmba bavuga ubutumwa bavugishwa bagira iki, ariko nagenda babwire ko n'impwemu mbi z'ibikange zibaho. Mumenye Sawuli amaze kucumura, Imana yamurungikiye impwemu mbi yitwa igikange. Abantu benshi rero bari muri ivyo bafise impwemu z'ibikange. Kubera iki? Bashimye kwipfuza kw'imitima n'imibiri yabo, baca bapfira muri ivyo. Nje rero nababwiye nta bantu benshi bari Kumpfiro, ahubwo bageze aho bapfa kubera ibyaha bariko barakorana ibikorwa vy'Imana. Yesu nabahezagire. None rero bene data, nta handi ho kwivuriza, nta handi ho gukirira, nta handi ho gukirizwa atari mu maraso ya Yesu, nta handi. Yesu nabahezagire. INTAHE NGIRAKAMARO TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye ku muhora wa WhatsApp mu magrupe atandukanye, ndabaramukije mwese amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Ndi mwene so niyo nizeye Eliya, nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana, ngarutse kugira ngo muri kano gatondo dusangire amajambo y'Imana. Yesu nabahezagire. None rero reka dusenge. Uhoraho Mwema Data wa twese uvyagiye mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye ku mbabazi n'ubuntu Mana ungiriye, kubunyemereye nyakubahwa, kubusubira kugaruka imbere y'ubwoko bwawe Mana, si kubwanje ariko ne kubw'imbabazi zawe. Imana ndakwinginze Mana, imbabazi zawe zibande ziboneke ko n'amaraso y'umwana wawe nyakubahwa mboneke ko, hanyuma Mana ndetse n'abazokumvira Mana aya majambo nabo nyene ubagirira imbabazi Mwami, uzobukoze. Ibisigaye ngo kaze na karibu mpwemu wawe nyakubahwa, abe ari we anje imbere ndongore, abari uvuga ntabari jewe nyakubahwa, uzobukoze. Ibisigaye nyakubahwa mpwemu washishikare gutahuza buri wese ivyano majambo, uzobukoze. Ibisigaye Mana uzudutera iteka Mana, uduhe kuzoba mu bwame bwawe, ni mw'izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen. Bene data, dusangira urugendo ruja mu ijuru. Muri iki gitondo numvise umurongo w'ijambo ry'Imana, twosangira Yesu nashimwe. None rero tunyarukire muri Bibiliya mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana umuhanuzi Yeremiya. Yesu nabahezagire ku gice cyawo ca 17. Ndasoma umurongo umwe, ni umurongo wa 14, havuga ngo mvura Uhoraho we nanje ndakira, undokore nanje ndarokoka, kuko ari wewe shimwe ryanje. Yesu nabahezagire. N'uyu murongo umurongo mbere no vuga ko ari umurongo na muto, ariko kandi urimwo ibintu bikomeye. Yesu nabahezagire. Mfise ijambo rivuga kwivuza. Yesu nabahezagire. Kwivuza. Bene data, musanzwe mubimenyereye, kenshi iyo umuntu agwaye araja kwivuza. Yesu nabahezagire. Iyo umuntu agwaye araja kwivuza, ngira ngo murabizi naho aba ari umuganga, iyo agwaye nawe nyene arakenera ubundi muganga mugenzi we amuvura. Yesu nabahezagire. Nico gituma
rino jambo ry'Imana ritubwiye ngo mvura uhoraho wendakira. Ucibaza uyereka aravuga ngo mvura uhoraho wendakira, kuki karavuga ngo mvura? Yari Yeremiya, yari uno mukozi w'Imana, uno muvugishwa n'Imana Yeremiya. Yariravye kumbure yashitse ahantu abona biramuzazaniye, acavuga ati Imana numvure, kuko yari yaramaze gutahura neza iyo Mana yavugira, iyo Mana yakorera iyo ariyo. Kandi uyu munsi natwe akaba ariyo Mana tugira iki dukorera, akaba ariyo Mana dusenga. Yesu nabahezagire. None rero bene data, kuva mwaka baho turamaze kubona ibitaro bivura ingwara zitandukanye, abaganga bavura malaria, abavura kanseri, abavura indwara zitandukanye hirya no hino. Ariko hariho ibitaro vy'ukuri wobaza ati mbega ibitaro bikizi ivyaha, umuganga avura ivyaha? Ndabizi abenshi ko kuri ico kibazo bunanirwa. Yesu nabahezagire, kuko hariho abantu benshi babayeho batazi yuko hariho umuganga akiza imitima. Hari abantu benshi babayeho batazi ko hariho umuganga avura ivyaha. Yesu nabahezagire. None rero nje kuri iri jambo mvura uhoraho we ndakira, undokore nanje ndagira iki ndarokoka. Yesu nabahezagire. Bene data, nubwo abantu benshi muri iyi myaka, nubwo abantu benshi muri iki gihe tugenda umenga turakomeye, nagira ndabamenyeshe ko abantu benshi bagwaye mu buryo bw'impwemu, abantu benshi baragwaye mu mutima, abantu benshi baragwaye ivyaha. Mwene data, reka ndakubwire, iyo umuntu agiye kwivuza kwa muganga, muganga aramubaza ati wumva ugwaye he? Yesu nabahezagire. Je sindo muganga, nta vy'ubuganga nize, mugana je muranje kwivuza nkumva uko muganga mbaza ati mbega ugwaye gute, ubabara hehe, wafashwe gute, wumva umeze gute? Yesu nabahezagire. Mwico gihe umuntu wese musanzwe muzi arafise uko yigana indwara yiwe, kandi uburyo uza kwigana mw'indwara nibwo buza gufasha muganga kugira ngo amenye ivyo ugwaye, amenye n'ukuntu akuvura. Ushobora kumwiganira neza bigatuma kuvura neza, canke ukamwiganira nabi bigatuma kuvura nabi, kuko ari wowe wivuje nabi. Yesu nabahezagire. Naco gituma no mu rugendo ruja mw'ijuru abantu barivuza nabi ivyaha. Yesu nabahezagire. Abantu baratura nabi ivyaha. Imana idutabare. Bene data, cyane cyane abanyokuru niwe iyo bariko barivuza, wewe ntacasigana bagati muganga jewe numva ngaha kiraturitsa, umugongo caravunye, aha anye bimeze uku, aha urumva wewe ntacasiga. Aragerageza kiganira muganga ahantu hose yumva iki akagorane, ahantu hose yumva ababara, ahantu hose yumva atameze neza. Ariko ugasanga rero n'abandi baja kwivuza, ugasanga hari ibyo bagize iki bisigarije. Yesu nadutabare. Rero bene data, nyiri jambo ryo kwivuza, mbega natwe ko iyo tugwaye tugenda kuri aba baganga Imana yaduhaye bo mw'isi bakatuvura, mbega iyo umuntu agwaye ivyaha yivuza hehe, yivuza gute, n'ubuhe buryo uwo muntu yo kwivuzamwo neza? Yesu nabahezagire. Bene data, abantu benshi muri iki gihe bitwa abakristo. Twogenda kuraba igiharuro kinini kwijana, uza gusanga ari abantu bitirirwa izina rya Yesu, uza gusanga ari abantu bavuga ko bemera Imana, uza gusanga ari abantu bavuga yuko bariko baja hehe mw'ijuru. Yesu nabahezagire. Ariko kugira ngo umuntu aje muri iri juru hariho ivyo asabwa. Icambere asabwa naribabwiye mu ijambo ry'Imana ryejo, ikintu cyambere umuntu asabwa ni iki kintu cyo kwihana. Yesu nabahezagire. Kwihana rero nico kimwe no kuyivuza. Yesu nabahezagire. Aha mwoca mwibaza ngo ndiko nja kurera ijambo ryejo twasangiye ejo rivuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Yesu nabahezagire. Bene data, ikintu cyambere umuntu asabwa muri uku kwivuza nukumenya ubwa mbere na mbere ati mbega ngwaye iki, ngwaye gute, mboshwe niki, nanizwa niki, ngendera mu biki,
aho umuntu amaze kumenya ibyo acaronka inzira yo kugira iki yo kubyivuza neza, kuko n'abarundi barivuga yuko ngo uje gukira indwara aragira iki, arayirata. Yesu nabahezagira. Bene data, nagira ndababwire, abantu benshi muri no myaka baragwaye ariko ntibazi ko bagize iki, ko bagwaye. Yesu nabahezagira. Abantu buzuye mu mashengero, buzuye mu masengero, ariko bagwaye mbere benshi baza bari no Kumpfiro. Yesu nabahezagira. Impamvu bagwaye kandi bari no Kumpfiro, murabizi ingero y'icyaha kwari urupfu. Abantu benshi uyu munsi ibyaha bigeze novuga ku rugero ruteye ubwoba, kandi uko ibyaha bigwira mu mutima w'umuntu niko urupfu rubandanya rumusatira. Yesu nabahezagira. Nico gituma mvuze ni abantu benshi buzuye mu masengero, buzuye mu bikorwa by'Imana, bamwe baririmba, abandi bahanura, abandi basigura, ariko ari ndembe ziri ngaho. Bamwe mbere hasigaye akanya gato ngo binjire muri koma. Yesu nabahezagire. Kandi abo nababwiye ibikorwa bimwe na bimwe barabikora, byinshi barabikora n'ibitandukanye, ndetse n'inyuma yabo hari abantu benshi n'ibitangaza barabikora, ariko bari Kumpfiro. Bari Kumpfiro, hasigaye akanya gato bagahenuka. Yesu nabahezagire. Bene data, jewe hari ikintu kitontangaza canke ngo gitume nirukanga gose cyane, kuko jewe umbwiye ngo hanaka ariko arakogwa ibitangaza, ibyo ntibintangaza, kuko nagenda babwira ibitangaza byose tubona mu isi canke ibyo tubona byose bivuga si ivy'Imana. Yesu nabahezagire. Hari ikintu maze gutahura kandi kumenya, nuko abantu bose bavuga izina rya Yesu suko arabiwe. Hari n'abarivuga ugasanga ntibari ko bavuga ryo, kuko mugende musome muri Bibiliya, mbe muri Bibiliya tubonamwo ba Yesu bangahe. Birashoboka akabavuze bari Yesu cyangwa akabavuze Yesu Yusito, birashoboka. Wewe uko akama wumva yuko ari kavuga Yesu Kristo umwami wacu, ivyo bibaho. Yesu nabahezagire. Naco gituma jewe uri kurambwira ibitangaza bikorwa muri iyi myaka, kuko nanje nzi nabibayemwo, ibyo twakora tukabikoresha n'abadayimoni niwe twabikorana, ibyo ntivyonca umutima. Naco gituma ndiko ndavuga nti abantu uyu munsi baragwaye, mbere bari Kumpfiro, bageze aho bagira binjire muri koma kubw'ivyaha, bariko barakorana icitwa umurimo w'Imana, ariko ntibabizi, babibamwuko bo babibona uko bazi ko ariko barakora Imana, ariko bageze Kumpfiro. Imana idutabare. Yesu nabahezagire. Naco gituma uyu munsi umva abantu benshi bavuga Imana ishimwe, aho uwo muhuye Yesu nashimwe, aho uwundi urumva ukamenya mbere n'ibintu byabaye ururirimbo, ugacebaza none Yesu uri kuravuga ngo ashimwe, ubwo uriko urama ibikorwa bituma Yesu ashimwa? Yesu nabahezagire. Yesu uri kuravuga, Yesu uri kuraririmba, ubwo woraba neza uri kuramuhesha icubahiro mu ngendo yawe, aho ubaye mu kibano, kukaza aho ukorera, mbo mugendana, mu bagenzi bawe, hajyuba. Ikibazo muri iyi minsi, umurinzi umwe niwe yaririmbye, umenga n'abaririmbyi bo mu gashikanwa nibo baririmbye ngo rindira ngo inzambi zobihayu, ngo niyavuga ngo mugena azomenyekana, ngo muri iki gihe ngo umuntu wese muhuye ni haleluya Yesu nashimwe. Yesu nabahezagire. Erega niko bimeze. Ariko naganda bibutse abantu bagwaye kuko ntibarimenya. Yesu nabahezagire. Kandi iyo umuntu atarimenya ntashobora no kwinegura. Iyo umuntu atarimenya ntashobora no kugira iki, no kumenya uburyo ari bwitware habe namba. Yesu nabahezagire. Bene data, abantu benshi bapfuye urupfu rubi kubera yuko bitwa ba Kristo ariko batazi iryo zina bitirirwa iryari ryo. Abantu benshi bapfuye urupfu rubi kuko bazi ko bavukiye mu ishengero, imama yavutse hari umwana w'umukozi w'Imana, ariko aca yibaza yuko agakiza papa we cyangwa mama we wafise ko nawe ariko kiwe. Umuntu wese arironderera. Yesu nabahezagire. Abandi bobo banavutse bahabwa ibatisimu bakiri abana, ntibazi n'ibyo bemeye,
baca babikuriramwo uko babibamwo uko vyamye na mbere hose bice yubako n'ubu gushikana kino gihe. Urumva rero umuntu agaca yibera ngaho yitwa umukristo. Yesu nabahezagire, Imana idutabare. Naco gituma bene data nagira ndababwire, umuntu wese agikora akiri muri ibi ngira ndabadondagurire, umenye ko ugwaye kandi nutivuza vuba umenye ko ugiye gupfa. Yesu nabahezagire, kandi nta kibabaje nko gupfa ugapfira mu vyaha. Yesu nadutabare. Bene data nagira ndababwire, ariko n'abantu turiko turafinako uyu munsi nimba ubona uriho uri kurakora ibikorwa vyawe atankomanzi urya ukaryama, ndagenda kubwire neza yuko amaherezo sayo yo kurya no kunwa, amaherezo sayo yo kwikorera ivyo vyiwawe, hariho umunsi utazi uzogushikako giturumbuka, hariho umunsi uzogushikako nawe utavyiteze. Ndetse n'imigambi yawe uri kurayipanga, vya bikorwa kanaka uri kurabikora ugira uti mu kigihe ikingana uku nuko bizoba bigeze aha, mbona bizovyoba biteye aha n'aha, ariko ukazona uwo munsi ugushitseko hewe giturumbuka utari uvyiteze. Naco gituma bene data reka ndababwire, umuntu atari karatinya umuriro wa Gehenomu ni kijuju, yarapfuye. Yesu nabahezagire. Umuntu atariko arakora ibishoboka byose ngo yihane, naga ndababwiza ukuri, yemwe munimvye araho yaririmbye arimba ngo hunga Gehenomu, ngo ngico kirahinda. Bene data, ku bantu bagwaye ivyaha batariko barivuza, Gehenomu kirabarindiriye, ntituzoreka kubivuga. Yesu nabahezagire. Umuriro utazima urabarindiriye. Naco gituma bene data nimurabe buno buzima turimwo ngaha mw'isi n'ubuzima buto cane. Umuntu arakora ndetse n'ukuruha karuha, ariko amaherezo ugasanga ivyo yaruhiye arabisize atana kimwe ajanye. Naco gituma rero bene data umuntu arakwiye kwiraba, akaraba nk'uku Yeremiya yariko arabwira Imana ati, yewe uhoraho numvure ndakira nanje ndarokoka. Yesu nabahezagire. None rero bene data, twebwe nta kindi kintu umuntu yokwivuza, kuko nta kindi kintu umuntu agwaye atari ivyaha, kuko ubundi bwobwo wogwariza indwara zisanzwe atavyaha ufise, ivyo nibisanzwe, kuko ugira uti naho mpfa ndafise heza ncanja. Ariko iyo ugwaye ino ndwara y'ivyaha, iyi nayo nimbi irakwica, uheza gupfa mu buryo bw'umubiri, hanyuma ukazoca upfa no mu buryo bw'umutima, amaherezo n'amatahiriro bikaba hehe? Muri Gehenomu. Kandi nagira ndababwire, umuntu akanya gifise ko kwivuza ivyaha naka kanya umuntu agihumeka. Yesu nabahezagire. Kuko hariho igihe hagera muri nankana ukarondera n'uwo gufasha cyangwa ukanavyipfuza bikanka, ugasanga imbabazi kuri wowe zagize iki? Zarangiye. Icyo abantu batazi nuko imbabazi ku muntu zishobora kurangira. Imana irashaka kwima imbabazi. Kubera iki? Yarakurondeye, iragusaba ko wihana, amajambo y'Imana akavugwa, abantu bagasebera nk'uko tuguma dusemerera, ukaguma wica amatwi. Hageze kuri nankana rero nawe ukayikenera. Imana idutabare. Naco gituma bene data, nimba ubona vy'ukuri ukigendera mu bwibone, ukabona ukiri umubeshi, ukabona ukiri umunyarusaku, ukabona ukiri umusambanyi, ukabona ukiri umwicanyi, ukabona ukigendera muri planning familiare, mama wanje ngo ntushoboye kubarera, ngomba kuvyara abakukeneye kurera, ushobora kurera, umenye kugwaye, ukaba ugwaye ugwanko, ukaba uri wa muntu abana nabi n'abandi, ukaba uri wa muntu vy'ukuri novuga twita nta mfatwa, wa muntu nogira nti wimboregwa, umugabo agikubita umugore by'ukuri adatunganya neza iby'urugo, ukaba ukigendera mu nsaku, ukaba ukigendera mu bapfumu, ukaba ukinywa itabi, ukaba ukiragura, ukaba ugiterekera, ukaba ukibandwa, ukaba ugisenga ibigirwamana, ugenda wikoreye amashusho cyangwa amasanamu, ukaba ugikora bya bindi byose, ukaba by'ukuri nega ndababwire, umuntu agwaye, reka ndababwire, burya iyo umuntu agwaye nk'akarorero, muzobona nk'abantu bagwaye mu mutwe. Yesu nabahezagire. Umuntu agwaye mu mutwe urabona kugenda ari gusa ntacyo bimutwaye. Umwana mutonya
kugenda ari gusa gusoka hanze ari gusa nta ngorane. Nange ndakubwire muntu cyane cyane mbwira abantu batarihana n'abitwa ngo barihanye ngo barakijijwe kuko ari abagendera muri ivyo. Ukabona uyu munsi ubwa mbere na mbere ugenda utikwije, ugenda uri gusa, ukabona uyu munsi ibiri ku ruko ugenda uhindura, ukabona uyu munsi ugenda wisiga bya bindi hariya na hariya, ukabona uyu munsi imishatsi Imana yakuremanye itakikubumbye, ukabona iminwa Imana yaguhaye itakikubumbye bikangombwa kusiga kibindi bintu, inzara Imana yaguhaye ukaba ubona zitakikubumbye, ukabona uyu munsi uri wa muntu agenda ari gusa, agenda yambaye zitamukwiye, agenda yambaye amajipo apasuye, amapasura imbere izindi. Bene data nagenda babwire umuntu umwe yahishuye ku kijanye n'iki kintu cy'amapasura. Imana dutabara izi impuzu z'amapasura abamama bambara n'abigeme. Burya nagenda babwire, reka ndabaha akarorero. Murabona kafutariya kugira ngo umenye ko ari kafutariya barandika ko yuko ari kafutariya, bakavuga ati tudandaza icyayi, turadandaza imukati, icapati n'ibindi n'amata. Ahandi akabare nako uzosanga barashirako ikimenyetso ko arakabare. Mu mihana araho usanga aho badandaza izi nzoga z'ikirundi bashirako amashishiro cyo bagashirako ubusashi cyo bashaka ikidaje ubwo berekane ko adandariza ibiyeri. Aha abantu bose bahaciye baramenya ibikorerwa aho hantu. Ni nacyo gituma iyo umuntu yambaye izi mpuzu abantu benshi bariko bambara ibintu batagize iki batazi, kubwo novuga nti ingwara bagwaye batazi ariko bari bakwiye kwivuza. Nk'ubu umuntu arambaye impuzu iriko pasura y'inyuma, aratanze karibu, aratanze invitation, ariko arereka abagabo n'imisore barengana yuko ari ku isoko, ko abahaye karibu ko baza kugura. Imana idutabare. Iyi imbere yoyo n'agahomera bunwa yije gutumira yaba umutama yo mutamakazi y'abase wiwe, ije kumwereka yuko uwo muntu nukuvuga murazoraba burya pasura imeze nka fresh, ni fresh rero kenshi yerekana ikintu imeze nk'icumu. Fresh kenshi iyo bagomba kwerekana ikintu naho bagomba kwerekana nk'ahantu bati hatumbereye habashira ko fresh, nukuvuga ya fresh yerekana yuko aho hantu hari ikintu kigomba kugurishwa kiri ku isoko, ugikeneye akeneye gutanga yabona. Naco gituma mubona abantu benshi muri no myaka bagwa mu busambanyi, abantu benshi bakagwa mu vyaha byo kwipfuza, abantu benshi bakagwa mu vyaha byinshi byo kwisambanya. Kubera iki? Hariho ingwara abantu bagwaye batazi ndetse batagomba no kwivuza. Bo bazi ngo nibigezweho, bo bazi ngo nugushaza, bo bazi yuko iyo mpuza yambaye ariho bija kumworohera gutambuka. Imana idutabare. Abantu bagendera muri ivyo bamenye, ndabatangarije uyu munsi iyo ni indwara, kandi iyo ndwara nimutayivuza yimirije kubica. Yesu nabahezagire. Ikindi ugasanga umumama yari niteka, yari n'ijambo, yari umuntu yubahwa, ugasanga yambaye akajipo kagira haruguru y'amavi. Hamwe abantu bagenda barabona mu ntege. Mbega izo ntege ugenda werekana ko witwa ngo umuntu w'Imana, ndetse bamwe baraje no kuririmba ngo ariko baririmbira Imana, ugasanga mu mashengero bariko baratamba basubira bavuga ibi na biriya. Iyo Mana muririmbira mumeze uko mukora ibintu bisa n'ivyo, ni Imana yitwa gute? Imana idutabare. Yesu nashimwe. Uwo Yesu muri kumuraririmba muri bamwe navuga n'uyuhe? Yesu nabahezagire. Nico gituma abantu benshi uyu munsi baragwaye ingwara iri mu kubica ariko batazi. Imana nishimwe. Ugasanga umuntu yambaye yikwije ijipo igerepfo nivyo aho ndacari kuba mama, nukuvuga ugaca usanga ahasigaye yerekana ibihimba byiwe byose uko bimeze nuko bicafye. Muntu umeze uko ushaka uri pastor, ko ariho na pastor baba mama mazi ngihe numva mbona ushaka uri pastor cyangwa ubende icuri cyose nagenda kubwiza ukuri uragwaye. Iyo ngwara nutayivuza umenye kwiri mu kukwica. Imana idutabara. Ikindi ugasanga abamama kwambara amapataro nibyo bigezweho, nta ngorane, pataro irabangutse. Nagenda kubwira ico ni gisesema imbere y'iki y'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubuza yuko, ijambo ry'Imana riratubwira yuko akibujijwe ko zina muhungu yambarana na zina mukobwa. Yesu nabahezagire. Ariko uyu munsi nibyo bigezweho. Uyu munsi ni rya riterambere.
uyu munsi nivyo abantu barimwo, uyu munsi nivyo bihimbara benshi. Nagenda babwire iyo ni ingwara, Yesu nadutabara. Iyo ni ingwara abantu bagwaye kandi nibatayivuza igiye kubahitana vuba. Yesu nashima. Bene data, abantu bagwaye mu buryo bwinshi, haba mu nyimosho, uravye ibintu abantu bimosha. Mama ngo nivyo bigezweho, ugasanga by'ukuri umuntu umushatsi we warawuhinduye, basigaye basigamo n'ibindi bintu mu mutwe, ugasanga bisiza amagagwe, uri vyera, uri bisa n'umuhondo, uri bisa n'iki. Abantu bakaba mu bintu mwe n'ivyo ngo barashajije, kandi abonye nakore bongera bakaja muri ya masengero bakaza kuvuga Imana, bakaza kuvuga ko ari abakristo. None bene data, mwumva turiko tujahe, turiko tuvahe? None ducece kukuri ngo ni kubera ngo ari abakristo ngo batuzanira bazani? Bene data, mumbabare kandi muntunge, jewe ntavyo ndiko ndabatuma ngo muze munzanire, ariko reka ndababwiza ukuri. Yesu nabahezagire. Ushaka kuno kuri akumve, hanyuma natakumva ntaco, niyumva bitamuhimbaye, jewe nta shengero canke idini nashinze azosohokamwo, habe namba azovyumviriza. Hama nabo niyumva nta kundi nyene azobifata uko nyene. Ariko reka tubabwire ukuri, abantu benshi baragwaye muri iyi myaka, abantu benshi. Yesu nabahezagire. Hari n'abantu benshi uyu munsi tubona bagenda bikwije, ariko ari ukubura uko bagira. Imana idutabare, kubera azi neza yuko niyambara nk'abandi baramuhagarika mu ishengero canke bamuhagarike mu bikorwa vy'Imana kanaka. Ivyo turabizi, ugasanga ntiwambara ipataro mugabo nawe urayikunda, ndetse n'icemeza kuyikunda mwijoro y'uryamye niyo yitwa ipinjama. Imana idutabare. Yesu nabahezagire. Erega n'abantu batambara amapataro ku murango bene data, ariko bazambara mwijoro baziryamana. Imana idutabare. None uriryamana n'uyigenda mwibarabara mwese ntimwambaye ipataro. Imana idutabare. Yesu nashima. Abantu rero benshi baragwaye, kandi benshi bitwa ngo nabakizwa, abandi benshi bitwa baririmbyi, abandi benshi bitwa abakozi b'Imana, mbere harimo n'abitwa pastori. Bagwaye iyo ngwara, bagwaye ingwara zitari nke, ingwara z'ubwibone, ingwara z'ubushakanye, ingwara z'ubusambanyi, ingwara z'ubusuma, ingwara z'amacakubiri. Imana idutabare. Abantu baragwaye, abantu benshi baragwaye. Yeremiya yarabiravye, aravyitegereza, acarajana arakomendura ati, yewe Uhoraho numvure ndakira, undokore ndarokoka, uko ari wowe shimwe ryanje. Yarabona ko ageze ahantu habi, Imana itamutabaye yuko agira hwere. Abantu uyu munsi baragwara bagashika naho bageze aho gupfa, ariko bikabananira kwivuza. Niyo bageze ngo bagira baje kwivuza, bakivuza nabi, bimwe bakabivuga ibindi bakabireka, bimwe bakavyivuza ibindi bakabica hirya no hino, ngutu ntaco, ngutu ngo ntaco dutwaye, ngo akantangorane. Ako nyene Imana idutabare, ako nyene, ako wita gato, uzoshima ko katari gato kagutaye muri gihenomu. Imana idutabare. Uzoshima ko katari gato kakwishe. Yesu nashimwe. Abantu benshi bene data baragwaye. Nagenda babwire, mwari muzi yuko hari abantu benshi bazoshika imbere y'Imana, bazoshika kw'irembo ry'ijuru, bakagirizwa ko ari abasambanyi, nimba yari umugabo atigeze asiga umugore we muhira ngo aje gusambana, ce nimba yari umusore atawe bigeze basambana, nimba ari inkumi atawe bigeze basambana. Ariko ubwo busambanyi yabukoze mu buryo bw'amayeri ya Satani. Abantu uyu munsi batatahura. Reka ndababwire, uyu munsi umukobwa umwe cyangwa umugore umwe ashobora gusambanya abagabo barenga 100 ku munsi. Muteriya ivyo uri kurazana nibiki? Reka ndabibabwire, nababwiye jewe nta ruzengero rwanje mpamva musohokamwo, canke ngo muzoreke gutanga vya bindi, kuko harabanga kubabwira ukuri ngo ntiboreka gutanga amashikanwa n'ivyacu. Babwira ukuri bagombe bareke kubitanga, ariko ube wababwiye ukuri kuzotuma baja mwijuru. Yesu nabahezagire. Umukobwa umwe ashobora gusambanya abagabo barenga 100 gute? Yambaye ijipo igera haruguru y'amavi, kandi pasura nayo iraduga gushika hejuru y'intege, ruguru y'intege. Imana idutabara. Nukuvuga abagabo dukozwe mu kuraba ivyo turavye turabishima. Iyo turavye turashimwa, turagomwa.
ko umugabo agomwe ikintu niyagomwe impuzu kanaka buca kabira akaba yayigutse canke abonye umuntu yubatse inzu nziza afise uburyo buca kabiri nawe akaba yubatse ya pla. Rero uko amaso y'igitsina gabo agenda yihweza bari gusa niko agenda ashima za ntege za bantu. Uko agenda ashima wa muntu uzobona kenshi iyo umukobwa cyangwa umugore atikwije neza cyane hari abagabo uzobona bagenda bakebaguzwa bahindukira baraba urumva n'uwari karabandanya urugendo rwiwe ahindukira ashinga amaso wa wundi gutebagira iki arenge. Imana dutabare kuko uwo muntu yambaye uko hajya kuri we hariho abadayimoni baba bari muri we. Imana dutabare hariho ibisigo biba byaritse harya cyane cyane mu ngingo zo mu ntege aba yerekanye cyane ku mabere haba hariho umudayimoni aca kwega abantu bigatuma amaso y'abagabo aguma amwihweza cyane. Hanyuma uko baza kubaraba ubwa mbere bamwe baza kuhakura icyiyumviro cyo kurondera inimero zabo kugira ngo bavugane ibiyago bitangure hanyuma ubusambanyi ngo bwobe bubwadutse. Abo bidashobotse yuko uwo muntu baza kuvugana agenda avuga ngo yo ngo ujya muntu ngo yari ngo ni mwiza ngo ihengwe hajya amaguru yiwe n'ibindi abantu bagapfira muri ibyo. Uwo atanguye kwipfuza ibyo imbere y'Imana aragize iki arasambanye. Hanyuma y'ibyo hariho abadaca baronka uburyo bw'ukuntu bashikira abo bantu babonye bahuye nabo bagiye bambaye nabi. Ni ukuvuga ngo ico gihe uwo muntu nawe acagira iki aca yisambanya. Aricyo gituma ari abantu benshi baboshwe no kwisambanya, kandi kwisambanya nagenda babwire atari Imana yo mwijuru imanutse ngo igutabare kugira ubibohoke ko biragoye. Ni indwara mbi, je nkunda kuvyita indwara. Ni indwara mbi yisha abantu benshi, yisha imisore myinshi, yisha abagabo benshi, yisha abakobwa benshi, n'abakobwa barisambanya. Imana dutabare. Bene data nicyo gito niko ndababwira nti abantu benshi bazoshika imbere y'intebe y'Imana bazabona babwirwe ko barabasambanya ariko batazi uburyo basambanyemwo. Imana dutabare. Umuntu mwe niko ndabwira ko ashobora gusambanya abantu barenga 100 ku munsi. Yaciye ahantu umukobwa yambaye nabi yisize na bya bindi bisiga, imisori iri ngaho cyangwa abagabo bari ngaho bose bahindukira kumurabira rimwe. Imana dutabare. Yesu nashimwe. Tuvugisha ukuri twese duca mwibarabara abo bantu bacamwo. None ari imbere yawe ntumubona bwa bwambure bwiwe. Imana dutabare. None atari ijuru igufashije. Yesu nashimwe. Atari Imana igutabaye kubw'amaso yacu, atari uko umuntu iyo akijijwe agerageza kuzinukwa ikintu cyose cyitwa ikibi kubwo gusenga. Nagenda babwira atari inkomezi zo gusenga, atari inkomezi z'ijuru. Uwo ari we wese abonye ibyo kubw'umubiri twambaye yategetswe gushima ibyo, kuko umubiri wowo utubwira ngo kora ibi, kuko mu bitugwanya umwasi wundi dufise n'umubiri, kandi umenye ko mu bansi dufise umubiri urakomeye gose. Imana dutabare. Abantu benshi rero baragwaye, abantu benshi baragwaye batazi uburyo bagize iki bagwayemo. Yesu nabahezagire. Ndiko ndababwira ukuntu umuntu umwe ashobora gusambanya abagabo 100 ku munsi kandi atawe bigeze baryamana ariko abasambanije mu buryo bw'ivyipfuzo. Nico gituma abantu benshi ubushakanye bwagwiriye muri bo. Mwoca mwibaza muti kweri ki uno munsi hariho abantu benshi baja kurenga ibigo, mwibaza bivahe? Imana dutabare. Ubwa mbere Satani atera kavuyo mu ngo, hakaba imishwano n'imishamirano mu ngo. Imana dutabare. Hakaba novuga kutumvikana mu rugo. Iyo hamaze kutumvikana rero mu rugo hariho ibintu bice byononekara mu rugo. Bimaze kononekara rero uko wa muntu azogenda, Satani waba yamaze gutegura abantu bambaye kwa kundi, uko wa mugabo agenda abona babandi niko ubusambanye bugenda bugwira. Ugasanga ejo umugabo yataye umugore yagiye gusambana n'abandi bakobwa bo ku ruhande. Imana dutabare. Kubera iki? Bagenda biyambitse nabi, bagenda biyambitse izitabakwiye, bagenda bari gusa. Ibi bintu abantu bagira bakibaza ko ari iterambere, ko ari ugushaza. Muraraba neza, niritaba ari iterambere muzosanga ritera nyuma. Imana dutabare. Uzobimenya neza yuko ibyo bintu byari bibi niwa umunsi wo gucikana. Ubonye ijuru ritakwemeye ukabona abadayimoni baje kugutora, ni uzocumenya ivyo twakubwiye ko ari ukuri. Imana dutabare.
abantu turakwiye kwivuza neza. Kwivuza ndiko ndavuga n'ukwihana ivyaha, n'ukwihana akantu kose kotuma umuntu atazoja mu ijuru. Yesu nashimwe. Birababaje umuntu ko yobuzwa ijuru n'ijipo canke ipantaro canke inyimosho kanaka canke ivyo yisize. Imana idutabare. Kandi ibintu turiko turavuga murabona ko bigwiriye henshi mu masengero, umuntu agenda yambara uko yishakiye, abarongozi ntaco bavuga, barinumira, mama ngo niwe atanga menshi, mama ngo niwe akora ibikorwa vyinshi. Mubwira agomba agende, kuko niwamubwira uzoburokoye ubugingo bwiwe, ariko niwahora uzobubwishe kandi wabwica uhoraho azobukubaza. Yesu nashimwe. Abantu hagezaho basigaye bagenda gushika naho bagereranywa n'abantu bagwaye mu mutwe. Yesu nashimwe. Umuntu agwaye mu mutwe, nabibabwiye, umuntu agwaye mu mutwe kugenda ari gusa ntacyo bimutwaye kuko nta bwenge afise. Umwana mutonya ugenda ari gusa nta ngorane kuko ntacyo bimutwaye. Yesu nashimwe. None rero bene data, ingwara abantu bagwaye ni nyinshi, sinozidondagura ngo ndazimare, ariko uko muhemu w'Imana azogenda andongora nzogenda ndababwira ibitari bike. Yesu nashimwe. Bene data ndasubiyemo, abantu benshi bagenda biyambitsa amashishiro, abantu benshi bagenda ariko pancarte y'ubusambanyi batabizi, abantu benshi bagenda ariko pancarte ibyo bari byo batabizi, ugasanga umuntu yarimosheje ku buryo bw'ukagenda yitwa inkoko, abandi bagenda bitwa abasazi. Abadayimoni babaraba bakavuga ngo he babasazi bacu, satani yabaraba ngo he za nkoko zacu. Kubera iki? Abantu bari mu byo batazi, kandi abo bari mu nsengero baririmba, bavuga ubutumwa, bavugishwa, bagira iki. Ariko nagenda babwire ko n'impwemu mbi z'ibikange zibaho. Mumenye Sawuli amaze kucumura, Imana yamurungikiye impwemu mbi yitwa igikange. Abantu benshi rero bari muri ivyo, bafise impwemu z'ibikange. Kubera iki? Bashimye kwipfuza kw'imitima n'imibiri yabo, baca bapfira muri ivyo. Ejo nababwiye nta bantu benshi bari Kumpfiro, ahubwo bageze aho bapfa kubera ivyaha, bariko barakorana ibikorwa vy'Imana. Yesu nabahezagire. None rero bene data, nta handi ho kwivuriza, nta handi ho gukirira, nta handi ho gukirizwa atari mu maraso ya Yesu. Nta handi. Yesu nabahezagire. Ugomba gukira kugiye ugwaye malaria uja kwivuza kwa muganga, egera Yesu, pfukama, bwira Yesu uti Yesu ndagomba gukira, hama azokurongora, azokuyobora. Yesu nabahezagire. Akwereka inzira ukwiye gufata, akwereka iyuje, anakurangire nawe, kuko uyu munsi birazazanye. Umuntu aragomba kwihana, yagomba kwihana, satani akacamukatisha akamujana hahandi ariko hakorerwa ivyiwe, ugaca usanga uwo muntu n'ubundi ntaco yungutse, agumye muri vya bindi. Ariko iyo wapfukamye ugasaba Imana uti Imana ndagomba gukira, ndagomba kumvura, ndagomba kunkiza, iraheza ikakwereka inzira ukwiye gucamo, uko niyo Yesu niwe nzira kuri n'ubugingo, ntawe uzoshaka kwa data atamujanye. Takambira Yesu, ririra Yesu uti je ndagwaye, mvura. Mwene data aho uri uyu munsi, rira nanje ndire, turirira Imana ituvure ivyaha byo mu mutima, ivyaha vya kameremere vyisha abantu uyu munsi. Aho abantu uyu munsi icubahiro cabamaze, aho abantu uyu munsi amafaranga yabatwaye, kurondera ivyisi bizoshira vyamaze abantu. Ariko uza ukarira, nanje nkarira, tukarira, ishengero ryotekana, igihugu cyotekana, uko twaririye Imana ikadutabara, ikavura imitima yacu. Yesu nabahezagire. None rero bene data, niri jambo umwami Yesu ashishikaye kubagirira neza, ndabipfurije kwivuza neza. Umuganga dufise ni muganga kundana, muganga avura neza, akiza ivyaha n'urupfu. Nawe ni Kristo Yesu umunyanazareti yapfuye akazuka. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu ndagushimiye kubwira ijambo, ibisigaye Mana ubashe n'ubushobozi bwawe buherekeza iri jambo ku bazoryumva bose, bibatere kwihana no kwivuza neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisavyemwo, amen.
ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera